Amen. Mungu wetu asifiwe. May God be glorified. Mungu wetu asifiwe. May your God be glorified. Amen. Tumegorora amaboko. If you're following, raise your hand high. Amen. Usome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Let's do the Bible in Deuteronomy. Gusubira mu vyagezwe 21 Deuteronomy 21, ku murongo wa 22. verse 22. Ivyo uwagize gute? Ivyo bagizwe gute? Pastor namye ningira ngo nuko twararanye mu cumba kimwe. Because I think maybe because we sleep in the same room. Kandi uko yabuzitiro niko nari. In the same way, could not sleep. I could not sleep too. I'm being honest. Because I could not sleep the whole night. He could not sleep either. And asked, why can you not sleep? We don't know why exactly we couldn't sleep. But then I saw myself, he spoke the same thing I was going to say. So let's read the word of God. And I'm not going to take long, actually. Oh, where once again? Deuteronomy 21, verse 22. If someone does what? Amen. Haravuga ngo ibyo abamanitswe ku giti umuntu niyakora icyaha gikwiye kumwicisha hakamwica bakamwica mukamumanika ku giti. Usubiremo ku murongo wa 22. Umuntu niyakora icyaha gikwiye kumwicisha bakamwica mukamumanika ku giti. 23. Umuvyimba wiwe ntuzurare kuri icyo giti, ariko ntimuze mubure kumuhamba kuri uwo munsi nyene, kuko umanitswe ku giti ariko umuvumo w'Imana. Nuko mumuhambe kugira ngo ntimwanduze igihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye ku ishamvu. Imana itugirire imbabazi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. At this time, those who commit a sin who are guilty, they will be crucified or they'll be hung. She said, how? I'm not going to go to everything he said, but we're just going extra. The true Christ who was crucified on, he was weighed about 80 pounds. And the true will go down. And then he was high. And then his waist. That his hand was spread. So even in Burundi his hand could reach. Even one his hand could reach. Even Asia's hand could reach. The whole world his hand could reach. But what I'm trying to say is this. A person who was hung on a tree or on a pole was cursed. He was called a cursed one. So I was thinking last night, and I was thinking to myself, that my King Jesus Christ, he was the cross on the cross, and he raised his hand high, and he was called a curse, so that I could be saved, so he could look for you. So Jeremiah, he was not crucified, but he was crucified on a tree, on the cross, with no sin. He was trying to become a curse because of Jeremiah. For you and I came here. Amen. See, they even spit on him. God said so. Abachibrosa na brosada bamuchirako ahinduka amate. He was trying to mu Kinyarwanda tuvuga ngo amacandwe. Amen. Ibikorwa byose bamurangirije ko the spirit on him, the vomit on him, ahinduka ikivume. and he was trying to become a cursed one.
Yesu mwagazi w'intama w'Imana the child of lamb, ahinduka he ikivume. became accursed. Yo, ikivume, He was transformed to be a cursed one, ikivume. to become cursed. Mungu wetu asifiwe. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Bantu Mungu wetu asifiwe. Amen. Bakozi b'Imana Mungu wetu asifiwe. Glory to God. Amen. Baririmbyi Mungu wetu asifiwe. Glory to God. Amen. Shengero Mungu wetu asifiwe. Glory to God. Amen. Ahinduka You ikivume. are changed, become a Umwami cursed one. w'abami. The King of Kings. Umwagazi w'intama The child of w'Imana lamb. ahinduka He ikivume became a cursed ari one ku musaraba. with a cross. Bibiri ivuga The ngo Bible says nta cyaha He was yakoze sinless, ariko ahinduka but he ikivume. became a cursed one. Twebwe For us, turabambwa. who are Hallelujah. saved. Amen. Ahinduka ikivume. He became cursed. Hariho amajambo amwe There's some words or messages twokwiyumvira that we could think to ourselves kugira ngo zozere. that for me to end. Bari batubwiye ngo ibice byose dusoma They give us verse to read. bavyandike hariya ngira ngo That's right. I'm pretty sure they have it. barabiba ariko They'll give ntabyo it to you, zozera. but I'm not going to read all the verses. Soma muri Yobu But let's read the book of Job. ku murongo wa gatandatu. Job chapter 6. 3:5 ku murongo wa gatandatu. Job 35 verse 6. Mwahabonye? Soma. ngo itegereze mu ijuru urabe naho Yobu 3:5 3:5 ku murongo wa gatandatu asangwa warakoze icyaha ugitwaye iki kandi ibicumuro byawe namba byaragwiriye uyigize iki kora ibyaha That commit sins utizera amabeni yo kubitwaramwo. and you don't know when you ukora bigwire. that commit as message you want. Ubikore That commit your sins wongereko. and add more if you want. Ushiremo speed. Even add speed. Wikorera n'ibimeze nk'ama speaker. That commit sins. Ariko naho ukora But ibyaha how many sins you can commit? uyigize iki? How did you affect him? Uyitwaye iki? How does it affect him? Niba uriko urakora ibyaha If you're committing sins, uyitwaye iki? then how does it affect God? Uyigize iki? How have you done to God? Ihomba iki Imana? What does God lose? Ha! Naho wokora ibyaha They could commit so many bingana sins n'umusenyi as like sin. bikaba byinshi It could be so bikagwira much. It could be a lot. bakaguhanura And it ntiwumve. can advise you, and you don't want to be Imana advised. uyigize iki? How do you affect Imana God? uyitwaye iki? What does God care about? Uyigabiye iki? What do you give to God? N'ubuhombe It's only a gusa loss to you. uri It's only a kwinjiramo. loss to go into. Ibyoba It byiza could be good vayo. to live it. Ibyaha nta Because sin kimazi. does nothing to you. Ibyaha nta Sin kamaro. does no worth. Ibyaha si Sin urudandazwa. has no Garuka value. Come back to kuhoraho. you. Come back to God. Akugirira imbabazi. So God can forgive you. Naho Amen. byagwiriye. It could be so many things Bireke. that live it. Takure. That live it. Throw it. Ubyibagire. And forget about it. Ntaco ihomba. Because God does not lose. Ntaco mvuge gute? I don't know how I can say this. ntacyo biyikoza Ntaco biyimaze. God still has no value to him. Iguma ari Imana Because God wants to be God. ntigabanuka. God does not Iguma ari decrease. Imana. God wants to be God. Mungu wetu asiwe. May God be glorified. Amen. Abantu turi kumwe. Are you following? Ko yakoze ibyaha wungutse iki? Because you committed sins, what did you receive? Oh, what did you benefit from N'ababikoze it? ko bari munsi y'ibiraro. Those who commit sins under the bridge. Bayitwaye iki kwiguma ari Imana? God is God now. Naho ugenda amenya kwiguma ari Imana. Because no matter what you do, how you walk, God is always God. Mungu wetu asiwe. May God be glorified. Amen. Mungu wetu asiwe. Amen. Mubwire mugenzi wawe ati mbega ukoze icyaha. Tell a friend that if you commit a sin, Ukoze icyaha uyitwaye if you iki? commit a sin, how do you affect God? If you commit a sin, how do you affect God? Tell a friend. Imigani 8:36. Proverbs 8 verse 34. Soma ngomba Let's nyarushe read it. mpeze. Soma Masharubu wahora ubanguka. Kuri 3:6. Wahabuze? Watebeje? imigani 8 igice cy'umunani umurongo w'3 haravuga ngo ariko uwuncumuyeko
aba yankirije ubugingo bwiwe nyene. n'Imana ivuga those who commit a sin to God, uncumuyeko those who commit a sin aba to yankirije ubugingo bwiwe that they nyene. hate their life. Imana ntacihomba. So God is not losing. iguma ari God is Imana. always God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. wewe ni wewe Because it is you who loses. kandi iherezo ryavyo And the end of all of no it kuja mu muriro. is hell. Mbagira inama I tell you, I advise you now nimuhebe that ivyaha forsake your sins tugende mu and ijuru. go to heaven. Amen. ngomba mpeze I'm about to end. ariko muri uko guheza But in my soma mu conclusion, gitabo ca Samweli wa mbere let's read 1 Samuel. 7:3 soma And amaso. verse 3. ntagira n'uwundi amufasha tubangutse. hari ntababangutse. Samweli wa mbere 7:3. Bose ati nimwaba mugarutse kuhoraho nimwaba mugarutse kuhoraho n'imitima yanyu yose n'imitima yanyu yose nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga na ashitaroti biri muri mwebwe muherereze imitima yanyu kuhoraho aba ari we musaba wenyene nawe azobarokora abakure mu maboko y'abafilisitiya. nuko abisirayeli baca bakuraho za bayari za ashitaroti basaba uhoraho wenyine. bayari basenga abandi amaherena abandi bitsibo abandi biki ati nimwaba mugomba kuza kuhoraho. And so if you want to come to God, mugaruke n'imitima that first yanyu bring to with your heart. kandi And n'ibigirwamana all the God you worship, hanyuma then mumpamagare call upon me and nditaba I'll answer, kuko mwabikuyeho. because you destroy all the God you aha worship. dusozere Let's end. Yoweri 2 ku murongo wa Let's read 12 Joel 2, niwo murongo wa verse 12. nyuma Is nimuvuga that ngo what we read? nabarambiye sindambira na jewe kirazira. I don't like Ihangane uwo boring murongo you. umwe, I'm not going to bore you. soma Amen. Let's read it. soma Once again, in Joel 2, verse 12. soma batebeje aha muhava muvuga ngo nije natebeje ari mwe mwatebeje. soma soma twumve. enda naho bigeziyo niko uhoraho agize nimungarukeko ego n'imitima yanyu yose mwisonzesha murira muboroga naho bigeziyo ingo dusozere. Amen. naho bigeze he naho usigaye umwuka ararayo. Although you've seen afar or too naho usigaye long, utaha ijoro although you come home at night, naho wabaye maraya, though you even become a prostitute, naho wabaye ikivume ukundi, even became accursed, naho usigaye urara munsi y'ikiraro, even if you sleep under the bridge, naho baguhanura ntiwumve, even if they advise you and you don't want to be advised. yemwe nimunyumve. To hear me on this, naho bigeziyo, that no matter how far your sins are, naho unyubugora unyegeye, no matter even if you cheat your wife naho at night, urumogi, even if you abavyeyi warabananiye, and parents, naho bigeziyo, no matter how your enda sins are, nimugaruke kuhoraho, arabagirira imbabazi, arabaharira, yuzuye imbabazi, God is merciful. uhoraho God n'uhoraho. is God. Amen. naho ibyaha byawe byagwiriye, your sins are, nta caha adaharira, no sin cannot naho forgive. ibyaha vyotukura nk'agahama, You should be red. azovyeza, No matter how it is, bise na it could sheregi. be like Shanaik. Abantu mwese mwumvise ayo That all of you majambo, heard the word of Imana God. ibahezagire. God bless you. Amen. mugire umugisha. I'll be blessed all. woba uriho, Could you be here? woba uriho, ingo tugufashe That gusenga if you are Imana. here, come to pray together. heba ibyaha nta That kamaro, if your sin has no value to it, hitamwo to make a decision ubugingo, that life urupfu or death, rwodushikira tutabizi. because death Ehe, comes mbasabe, unknown. So I'm asking of this. mubanguke That big dusabe quickly, Imana imbabazi. so can ask God for naho forgiveness. bigeziyo, No matter how far it is, naho utagitumwa, no matter cannot send you or naho ask of you, ugarariza, even if you are disobedient, naho uri mubi, even if you are bad, naho umeze no nabi, matter how you are, Yesu ni the Christ umunyembabazi. is forgiveness. naho bigeziyo, No matter how far it is, ingo kwa to Yesu come to Christ akugirira and He imbabazi. forgive you. Amen. n'aya majambo, These are the words yemwe bantu, that naho vyoba vyaragwiriye, even your sins could be a lot in abundance. ntashutwaye Imana. The God is Muhaguruke not dusenge concerned Imana. to forgive you. Amen. haguruka dusenga Imana. Let's all stand so we can pray together.
haguruka dusenga Imana. Let's all stand so we can pray together. Ariko niwumva ijwi mu mutima, But if your heart shika tells hano you, usaba imbabazi. but come and forgive. Dusubire ku musaraba. Let's go on the cross. Yesu again. yabambanwe The cross n'abambuzi was babiri. crucified with two people. Hariho umwe yihaniye ku musaraba. One who prayed on the Kijya cross. gisuma That thief. cavuze kiti, That thief said. Mwami, That king. niwaja mu bwami That when you go bwawe to your kingdom, unyibuke, you remember me. acagirirwa And imbabazi. he was forgiven. Naho bigeze iyo, No matter how far it naho is, umengo birakomeye, if you think it's hard, heba ibyahuze kwa that you Yesu, second come to Christ ugirirwa imbabazi. and be forgiven. Turaguhaye kaze, We'll give you a welcome. nuza kwa Yesu. If you come to Christ, Iri ni ijwi and a rikwinginga, voice advise you, nuza beg kwa you Yesu. to come to Christ. Banguka, Be quickly ube muzima and be, mu buryo bwiza. be quickly be Yesu ni alive. umunyembabazi. Because Christ is Reka merciful. dusengere bano bashitse Amen. hano bagirirwa imbabazi n'Imana. Yesu abagirira imbabazi, May God, may Christ forgive them. Imana ibagirira May imbabazi. God forgive them. Amen. Nawe wowe usigaye iyo, You there, nuza kwa Yesu. come to Christ. Yesu ariko aringinga, Because Christ is begging. nimugaruke kwa Come Yesu, to me, come to Christ. nimugaruke ku Then Mana, come to God. va mu bigirwamana, Forsake all other idols. ariko But mwizere uhoraho. have faith in God. Amen. Imba damu ya Yesu